Uno musi destination yahe ndabatwaye hariya mu ntara ya Bururi neza na neza muri komine Rutovu wa Mayinga. Basha turashika kuri source du Nil. Uno musi ngoma nduge na pick up nahi barabara ritameze neza ariko ntegerezwa gushikayo. I pick up nayo atari umushenzi wayo ntigendera guruka. Mbere yo guhaguruka ntegerezwa kuraba neza singonge wa Mayinga. Aha turacomotse mpaka Rutovu. Mwebwe muje ngaho gusa ndabashofe mukanya gato azoba dushitseyo. Ko mpaye lift umuntu tugenda turatera inkuru ngaha ni danje. Iri barabara kumengo ni kiza. Iri barabara rirasumba rimwe rya Rumonge ribona. Aha twagenza urugendo rurerure bene data. Ariko ndabona ko turiko turegereza. Vuga anje nahawe ijambo kovye mewe na nyeni jambo ani danje tugenda turaheza kigwa wa Mayinga. Muhava muryoherwa cane reka dukora icatuzanye. Aha rero turi mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu neza na neza ku mutumba Kijima. Muti none uno musi naho vyagenze gutega wa Mayinga kuri uwo mutumba. Aha rero abene gihugu bo ngaha gashafu ni kose ko shetani yarabanyatse umunezero. Mana yanje ariko shetani nawe nyene aratugeramiye basha. Batigira amahoro iki gitara mubona kingana ni hegitari 2. Bati mwaka wa 2006 niho twatera ibiti hano hantu. Bati twabiteye mu bikorwa rusangi tubitera mu itongo rya leta. Bati ivyo biti birakura wa Mayinga birasubira birakura. Bati mu mwaka wa 2012 niko kuza babona umugabo yitwa Filipo Ntineshwa wo ku mutumba Ruhando wo muri yo komine nyene. Ati rero muzi n'amakuru iki gitara nici wanje kuko mwateye ibiti mwitongo ryanje. Ati ritongo narigabiwe na Buramatari mu mwaka wa 2004. Aho rero inkuru y'umwana isubira inyuma uwo mugabo yaje mu mwaka wa 2012. Abene gihugu bati wamuka turatera ibiti mu 2006 birakura. Mu mwaka wa 2007 ntiwavuga, mu 2008 ntiwavuga, mu 2010 ntiwavuga, mu 2011 ntiwavuga. Uje kuvuga yuko ibi biti ari vy'iwawe mu mwaka wa 2012 kandi wari ngaho. Bati nyambaro kutwigenza koda. Bati twe tuzi yuko iki gitara ari ca leta. Ngo ntivyoroshe rero. Bamugaba ati reka genda bereke rero ko ndabarusha inguvu. Umuntu asubira kuvuga ko ico gitara ari ca leta. Turiruka. Erega biri bugende kwa kundi wa Mayinga. Ngo mwene gihugu agize ngo arasubira kuvuga. Igipolisi gaca kimuyora. Abene gihugu rero ngo barabona ko bitoroshe. Na nyarirya uyo mugabo yarasanzwe akomeye mu mugambo wa CNDD-FDD. Eka ngo yarabaye n'umukonseye wa Buramatari. Nuko abene gihugu rero ngo bazabona baciye vya biti batera aca ahubwo yongeramwo nibindi. Babene gihugu wumva ngo ubuhembe burafyita. Baca umugani mu Kirundi ngo gashuri karamanyama kimye izindi zibona. Wivyo yarabikoze abene gihugu bicwa n'ishavu ariko ntaco bari gukora kuko bagize ngo baravuga igipolisi caba cabashikiriye. Mu mwaka wa 2008 ngo n'abapantekoti bari bafise urusengero haruguru y'ico gitara. Hanyuma bagomba kwiyunguruza kugira ngo baje kwibarabara. Niko guca basaba musitanteri wa komine Rutovu kugira ngo abakabire ikibanza begera ibarabara. Uwo nawe ngo yemera kubakabira barigerura baja hepfo kwibarabara. Murumva yuko abo bapantekoti ikibanza bagiye kucaka musitanteri ntibagiye kucaka Filipo. Byumvikana ko ico kibanza cari ca leta.
nuko musitanteri warakibaha. Ako karagaciyemwo abenegihugu rero babonye ariko aragira ivyo baca baramwihorera. Ngo mu nyuma abanyeshure niho baza mu buruhuko ngo baca baravyura ya dosiye bati ntibishoboka ko umuntu ashobora kwigarurira igitara kirimwo ibiti twateye. Iki gitara ni ca leta ni ca benegihugu. Ngo batwaye urubanza kwa musitanteri yitwa Janda yitwaye ko uwo batazira Gipapi. Ngo uwundi ababwira ati ivyo narinzi naje nuko ico gitara ari ca leta ariko nimwitura ubutungane. Ngo iyo nyisha ariko ntibayishimye cane kuko ngo vyaraboneka yuko ashobora kuba mushigikiye. Nuko babenegihugu ngo baca bitura buramatari. Aho hari mu 2014 uwo mu buramatari yari witwa Glorioze Nimenya. Wewe rero weragize akigoro ngo niko guca yandikira ikete uwo mugabo ko yova mw'ico gitara ca leta. Hanyuma ngo akaja kwisigura akavuga ingene akorera ibikorwa mw'ico gitara. Aca ngo mwikete asaba musitanteri ko yokubahiriza iyo ngingo. Umusitanteri rero niko guca abika iryo kete. Ngo buramatari Glorioza bamaze kumususurutsa ariko bamaze kumuhindurira amabanga. Ashobora kuba yahawe amabanga asumba yo yariko arakora sinzi. Ngo ya dosiye ikiribagirwa kaba kamizwe n'ingoma. Abenegihugu rero ntibabirekeye aho ngo niho guca bitura n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Baramwiganira ivy'ico gitara. Nuko uwo nawe wacarungika komisiyo igizwe na buramatari, igizwe n'umukuru w'umugambwe, igizwe n'umukenguza amateka yatowe muri iyo ntara. Ngo bagiye bahahuriraho n'abenegihugu. N'uwo mugabo niho yari. Uwo mugabo ngo baramubaza bati twereke ivyemeza yuko kino gitara ari iki wawe. Uwo mugabo ngo ntaco yarose yerekana. Abenegihugu nabo bati gira amahoro, ibi biti mu mwaka wa 2006 nitwe twabiteye kandi twabiteye mu bikorwa rusangi. Kuva ico gihe nta muntu n'umwe twigeze tubona aza avuga yuko iki gitara ari ciwiwe canke iritonga ari giwiwe. Nuko baca bava ngaho bemeje yuko ico gitara ari ca leta kandi ko n'ibiti yavuga ko ari ivyiwiwe. Baca bagira bati ibi ni vya leta kuko ibiti bikabwa n'ibindi. Wewe ivy'abenegihugu bari bateye warabiciye ushutera ibindi. Ibi rero ni ivy'abenegihugu. Ntimwumva ko iyo komisiyo ije ariko abenegihugu bararindiriye icokwirikira barahebura. Wa mugabo wabandanya yikorera ibikorwa icese. Abenegihugu bo kuri uwo mutumba rero bavuga yuko ico arico gitara ca leta conyene cari kihasigaye. Bati kino gihe turiko turakora ibikorwa vy'iterambere, turiko turubaka amashure. Bati ntitutahura rero ukuntu twokwisopa mu mifuko turondera amafaranga yo kugura ibiti dukoresha mu kubaka canke dukoresha mu kubaza intebe. Bati ntivyumvikana ukuntu ivyo biti vyosubira kutuzimba tubigurira abandi kandi hariho ibiti twebwe nyene twitereye mu mwaka wa 2006 arivyo vyari kuba biriko biradufasha. Ariko iryo tongo rikaba ryiganziwe n'umugabo yitwa Filipo ku nyungu ziwe gusa atari nyungu z'igihugu. Abo benegihugu bati mu 2014 baropoye amabuye kugira ngo bubake ivuriro ariko wayo mabuye musitanteri ayarengerako arayadandaza. Eka ngo baragomvye no kubaka ishure isima iradandazwa. Nuko bati rero dosiye y'iki gitara twifuza yuko imenyekana n'umukuru w'igihugu ayimenye. Hanyuma we nyene arungike umugwi w'abantu baza kuraba ivy'ico gitara kiriko kiranyagwa abenegihugu.
igitara kiriko kiranyagwa leta. Bati ni igitara cofashije mu vy'imigambi y'iterambere rusangi. Bati rero kubona ciharirwa n'umugabo kubera kumbure yegamiye umugambwe, bati vyoba vyiza iki kibazo kigiye hejuru maze kigasubira mu minwe ya leta kikitirirwa abenegihugu. Batabaje umukuru w'igihugu rero kw'iyi dosiye yoyifata mu minwe agatunganya ico kibazo. Nanje ngabampaye inka ico ngomba ndabafashe, ngomba ndabishikiriza umukuru w'igihugu inibogisi. Muti inibogisi wampaye inka, none ko yatanze nimero mwari muzi ko tutabimushikiriza? Neza inibogisi. Ariko kandi abantu bihagira ivya leta kubera kumbure bari mu migambwe canke kubera igikenye, ibi bintu si vyiza. Leta irakwiye kugira umukwabu w'abantu bagize ivyo bintu bose bakabisubiza mu minwe ya leta. Ivya leta ni ivy'abenegihugu. Komine irashobora kuvyikorako mu kurangura umugambi rusangi. Umutumba urashobora kuvyikorako mu kurangura umugambi rusangi. Urumva yuko biri mu minwe y'umugabo umwe ibintu vyofashije igihugu kabara karenganya. Abanyarutovu turabonanye, Imana nibahezagire, reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage urubuga rw'ishuri ry'abarundi bose ruri kuri YouTube. Bye bye.